Ikaze kuri Juif LG, jewe wumva ni Roy Juif, nkaba ndabasaba gukora subscribe nimba wisanze hano hantu uri mushasha, nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Ikaze. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe bimwe mu bimenyetso vyerekana canke imwe mu myitwarire y'abakobwa usanga bafise bimwe bita group, ugasanga aba bakobwa bagize akantu k'akagwi. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe bimwe mu bibaranga kugira ngo wowe musore ni wisanga mwabo bantu canke niwashima umwe muri abo bakobwa canke niwaja kudaraga mwabo bakobwa, uzomenye ingene bakuraba canke ibintu vya mbere bafatirako. Ikintu ca mbere kiranga abakobwa bagira hamwe canke akagwi k'abakobwa bagira hamwe ni kuba basangiye ingeso. Abenshi usanga basangiye ingeso, biragoye yuko ushobora gusanga umukobwa ari mu bandi ariko ugasanga ntibasangiye ingeso n'abandi. Kenshi ukunda gusanga harimwo abafise nyene abazi imbere y'abandi, mugabo ugasanga hari ico bahuriye kubera yuko ibintu vyinshi barabikorana, ugasanga barasohokana, ugasanga kenshi baragura n'ibintu rimwe bisa, ugasanga bafise utuntu twinshi bahuriyeko, ugasanga nyene hari utundi tuntu nyene usanga twabo nyene hagati yabo. Iki nico kintu ca mbere kiranga abakobwa bari close canke bari akagroupe, kandi rero akenshi ugasanga bafise n'amabanga menshi afitaniye. Iyo bishitse bakankana niho umenya yuko amabanga bari afitaniye yarakomeye, kubera ko usanga umwe wese agenda aravuga ngo urya ndamuzi shanga ivyo yakoze ngo yazangwe ko namuzi ngo naho yagize ibi n'ibi. Ukunda gusanga bimezuka, ariko kenshi usanga bafitaniye amabanga bahuriyeko. Ica kabiri uzosanga kuri aba bakobwa, iyo bishitse umwe muri bo bakamudiraga canke akaronderwa n'umuhungu kanaka, wowe musore kugira ngo bazorinde bakwemerera nuko ako kagroupe kose kabanza kwicara kakakwigako nkuko umenga ni dossier wazanye imbere yabo. Avuga ati cyari umusore yandondeye ameze kunuku, try ifoto yiwe, akora iki, yitwa gute. Bamwe kumva ngo ushanga asa neza, ni ngwapi ngo nta mubiri afise, gasanga ngo ahubwo ngo mumvugishe twumve. Ugasanga abo bari ku ruhande aragutelefoniye, muravugana kumva ngo ushanga afise ijwi ryiza nyene. Usanga akenshi uwo muhungu ugira wemegwe nuko iyo ekipe yose yabanje kwicara nka jiri ikagira ikemeza, ikavuga ati uyu muhungu kweri arakwiye gasohokana n'umukobwa wacu. Rero akenshi niyo wisanga ugiye kurondera umukobwa mwako kagwi, uzomenye yuko nibakwemera ari uko ekipe yose yabanje kwemeza. Ikintu ca gatatu uzosanga kuri abakobwa ni mu gihe umwe aharaye ikintu n'ubundi aca giharara. Bafise ibintu vy'agahararo, rimwe ugasanga baraharaye uduterme, ugasanga bariko baravugana bafise uduterme bakoresha. Ikindi naco aba bakobwa muri groupe uzosanga harimwo umwe afise amanyama kurusha abandi, wa wundi usanga umenga arategeka, wundi usanga umenga niwe azana ibintu bishasha, wundi usanga umenga niwe musirimu, niwe muyobozi mu bisanzwe. Uyu muntu kenshi uzosanga ari azana n'imico mishasha muri groupe, ku buryo ikintu kizanywe n'ubundi basha bandika babaza ati nge twumve naka nawe cakivuga ko. Kenshi uzosanga uyu muntu muri groupe hari, kandi uwo muntu ni usanga akenshi afata ijambo rya nyuma muri iyo groupe, ku buryo ashobora gufata ikintu mukashamuvuga ati uyu nawe arengeje, nawe arishima ngo nawe tumugire ni kandi umugenzi wacu. Akenshi tubisanga muri iyo groupe y'abakobwa. Abakobwa kenshi usanga bafise umuntu umenga n'umuyobozi, wundi abarindisha, wundi usanga nyine umenga niwe abayoboye. Ikintu ca kane uzosanga kuri aba bakobwa bakunda kugenda arakagwi. Rero wowe musore iyo wihenze ugasohokana umwe canke ugaha invitation umwe, azanana n'abandi rimwe bakazanana kubera yuko bakubashe, kubera yuko badashaka ko mwicara kuri table imwe, bakaca bicara ku yindi table hariya, wewe mukaja hamwe n'umuntu wo mwasohokanye. Nukuvuga ngo facture yari wari kurihira umwe ukacurihira abo bandi bagenzi we. Rimwe na rimwe n'igihe bamubwira ati mubwire ko dushaka inkoko, mubwire ko dushaka ibi, mubwire ko twipfuza kunywa Hennessy canke ibi n'ibi canke bakanayinywa, akavuga ati araza kuriha. Iyo babonye rero utarishe canke uri mukene, bashika mubwira ati sha wowe watumara amajo gusukana n'umuntu nk'ujya. Rero wewe musore ni wagenda kuduraga umukobwa ari mu kagwi canke afise abantu bakakagroupe, uzomenye yuko rimwe izi ngorane zo zurahura nazo musohokanye. Ahubwo ati jewe ntazanye n'abagenzi banje, mba numva ntari fiere, jewe ntari kumwe n'abanaka, mba numva nameze neza. Usanga facture iriko yiguza kabiri canke gatatu. Ikintu ca gatanu uzosanga kuri abakobwa,
iyo umwe agize ingeso yadukana n'abandi ibibafashe, ni bimwe naherako mvuga ngo ntushobora gusanga umukobwa ari muri groupe imwe bitanga urumenga ntabirimwo mugabo ukazisanga abirimwo, kandi akenshi uzosanga kuri ibi bintu vy'ingeso uriya usanga umenga arahoze cyane muri iyo groupe niwe usanga ari mubi cyane ku bintu vy'ingeso, afise izindi ngeso zitandukanye n'abandi abandi baba bari kumwe kubera ko muri groupe usanga umwe umenga arasara wundi abdute, ariko uriya muntu usanga muri iyo groupe y'abandi bakobwa ahoze ku bintu vyerekeye ingeso niwe mubi cyane kubera yuko aba afise byinshi yatekeye. Rero abakobwa iyo umwe yadutse naho ubona umwe ashizeko tatuwaje canke agize ibi n'ibi usanga n'uwundi yamwiganye ugasanga bose byamaze kubafata. Ni kimwe mu kimenyetso cerekana akagwi k'abakobwa. Ikintu cerekana canke indi ngeso iboneka muri aka kagwi k'abakobwa, birateba ko barongorwa, ko bagira mariage, ko bashinga urugo, kubera yuko begzija ibintu vyinshi. Rimwe na rimwe hari igihe birangira benshi batarongoye bavyaye gusa, ariko ibintu vya mariage ko naho bishika bakagira mariage ukunda gusanga urugo rwabo rwubakwa n'abo bantu n'ako kagwi, ugasanga umugenzi wabo yaravuyemwo aragira mariage, ariko ugasanga bariko baramuhamagara ngo ati bimeze gute, akabwira ati bimeze uko mu rugo bimeze uko, ati we twarakubwiye ntugende, we twarakubwiye ibi n'ibi twarakubwiye, none ntiwovayo, twe ntitubayeho, ati turacari babandi nyene, karibu tukwakire ibi n'ibi. Iyo bishitse ugasanga nawe yarongo n'umugabo ataco bimutwaye, ukunda gusanga umugore wawe umenga arashara umu adolescent cyangwa umenga arashara umujene, asohoka n'abo bakobwa, aja akarara amajoro iki n'iki, wamubaza avuga ati ebana n'ubundi wandongoye mfise abagenzi cyangwa abata bajya twavanye kure nkisweyo twahuye dukuze. Rero akenshi uzosanga iyo ugize mariage n'aba bantu umenye yuko iyo umushize mu rugo umenye yuko uzotanga liberté yuko yamasohoka akaja mu maboîte cyangwa akaja mu bindi bintu akabukeye. Ikindi kintu cindwi kizokwereka kiranga aka kagroupe k'abakobwa nuko ari abantu usanga barishiriyeho ama principe. Burya iyi groupe ukunda gusanga ifise amategeko, akenshi abari amategeko usanga avuga ngo nta gusohokana n'umuhungu mukene, ngo nta gusohokana n'umuhungu atagira imodoka, ngo nta gusohokana n'umuhungu atariha fagitire, ibintu nk'ibyo usanga afise ayandi mategeko yabo bagenderaho. Rero wewe uje uri uwundi muntu avuye inyuma ukashaka kubinjirira, barakumerera nabi cyane, canke uje uri umusore hanyuma ugashaka kwica amategeko bashizeho hagati yabo, akenshi birangira umusore wahababariye kubera yuko baragutuka bavuga ati wewe gutuza guhindura umukobwa wacu. Niyo bishitse uwo mukobwa akumva yakunze uwo musore ku buryo kwica ayo mategeko yabo, akenshi uwo musore barakuremera bavuga ati wewe utaraza umukobwa wacu ntiyarameze ubwo, wewe utaraza umugenzi wacu yaratwitaho, none wewe uri iki n'iki. Niko ukunda gusanga akenshi bameze abo bantu. Jewe nshimye kuvuga ibi bintu indwi, nawe nimba hari ikindi kintu uzi ku kagwi k'abakobwa canke kwa groupe k'abakobwa twandikire muri commentaire gisangize abandi. Mwakoze kumviriza iki kiganiro jewe wumva ni Lloyd Drift kuri Drift. Murakoze.